Murakaza neza kuri Kivora Media. Uyu munsi tugiye kuvuga inkuru ibabaje, itangaje kandi yagize uruhara runini mu mateka y'Uburundi. Ni inkuru y'umwami wa nyuma yigeze kwicara ku ngoma y'Uburundi. Umwami yasize izina rikomeye mu mateka y'igihugu cacu, uwo nawe si uwundi ni Ntare wa gatanu Ndizeye. Ninde yari Ntare wa gatanu? Yabaye gute umwami? Kuki yakuwe ku ngoma? Yagarutse gute mu Burundi avuye mu buhungiro? Kandi ni ibiki vyabaye gushika apfuye, mu buryo bwateye impari nyinshi mu mateka y'Uburundi. Mugume muri kumwe natwe gushika kw'iherezo kugira tumenye ukuri kwose kuri uyu mwami wa nyuma w'Uburundi. Ntare wa gatanu yavutse kw'itarike ya 2 Ruhuhuma 1947. Izina ryiwe ry'amavuko ryari Karore Ndizeye Charles Ndizeye. Yari umuhungu w'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge, umwe mu bami bazwi cyane mu mateka y'Uburundi. Nk'umwana w'umwami yakuriye mu buzima bw'ibwami, aronka inyigisho nziza kandi ategurirwa kuzokorera igihugu ciwe. Mu myaka y'1960 Uburundi bwari bumaze kuronka intare yo kwikukira, ariko igihugu cari kikiriko kirahura n'ibibazo vya politike vyari bigenda vyiyongera. Muri ico gihe benshi batanguye kubona ko umuryango w'ibwami wari ukeneye guhangana n'ibihe bishasha vyari biriko birahindura Afrika yose. Mu mwaka w'1966 ibintu vyarahindutse cane. Se wiwe Mwambutsa wa kane yari amaze igihe ataba mu Burundi kubera ibibazo vya politike. Mu kwezi kwa Mukakaro 1966 Charles Ndizeye yagizwe umwami. Yafashe izina ry'ibwami rya Ntare wa gatanu Ndizeye. Ico gihe yari afise imyaka 19 gusa y'amavuko. Abantu benshi bari bizeye ko uwo mwami mushasha yoshoboye kuzana impinduka no guhuza Abarundi. Ariko rero ibintu ntivyagenze nk'uko vyari vyitezwe. Hashize amezi makeyi gusa igihugu carashikiwe n'ihinduka rikomeye rya politike. Kw'itariki ya 28 Munyonyo 1966 wari umushikiranganji wa mbere Michel Micombero yarahiritse umwami. Niho ubwami bw'Uburundi bwahera inyuma y'imyaka amajana n'amajana bwari bumaze buyobora igihugu c'Uburundi. Ntare wa gatanu yaciye akurwa ku ngoma. Uwo niwe yabaye umwami wa nyuma w'Uburundi. Amaze gukurwa ku ngoma, Ntare wa gatanu yabaye mu buhungiro, yabaye mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Muri iyo myaka Uburundi bwari bwarahindutse Repubulika iyobowe na Michel Micombero. Naho yari kure y'igihugu ciwe, hari Abarundi benshi baguma bamufata nk'ikimenyetso c'ubwami. Benshi bagifise icizere c'uko umunsi umwe yoshobora kugaruka mu Burundi. Ariko rero igihugu cari kiriko kiraca mu bihe bikomeye. Hari impari za politike, ugushaka ubutegetsi n'umutekano muke. Ivyo vyose vyatumye ikibazo c'ubwami kiguma kiri ingorabahizi.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, Ntare wa gatanu yarafashe ingingo yo kugaruka mu Burundi. Iyi ngingo yaratangaje benshi. Hari abamubwiye ko vyoshobora kuba bimuteye ingorane, ariko yafashe urugendo agaruka mu gihugu ciwe c'amavukiro. Yahageze avuye muri Uganda, aho yarari. Leta y'ico gihe yamushize mu maboko y'abajejwe umutekano, ntiyemerewe gukora ibikorwa vya politiki. Mu misi yakurikiyeho, Uburundi bwinjiye mu bihe vy'uruhagarara ruke rw'umutekano. Muri Ndamukiza igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, habaye imigumuko n'ubwicanyi vyagize ingaruka zikomeye cane mu gihugu. Leta yatangaje ko hari umugambi wo gusubiza ubwami. Abategetsi bamwe bamwe bavuze ko Ntare wa gatanu yari afitaniye isano n'uwo mugambi, ariko amateka n'abashakashatsi benshi batavuga rumwe ku ruhara nyarwo rw'umwami muri ivyo vyabaye. Kw'itariki ya mirongo ibiri n'icenda Ndamukiza igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, inkuru y'urupfu rwa Ntare wa gatanu rwaramenyekanye. Yari afungiwe mu gisagara ca Gitega, ariko uburyo yapfuye bwabaye ikibazo c'amateka kigihari gushika n'uyu munsi. Hari inkuru zitandukanye zavuzwe. Leta y'ico gihe yavuze ibintu bitandukanye n'ivyo abandi bantu bavuga. Abashakashatsi benshi bemeza ko yishwe, ariko amakuru yose ku rupfu rwiwe ntiyigeze asobanurwa ku buryo bwumvikanweho na bose. Nico gituma urupfu rwa Ntare wa gatanu ruguma ari kimwe mu bice vy'amateka y'Uburundi bikibazwa n'abantu benshi. Naho yamaze igihe gito ku ngoma, Ntare wa gatanu yasize ikimenyetso gikomeye mu mateka y'Uburundi. Yabaye umwami wa nyuma. Yabaye iherezo ry'ubwami bwari bumaze ibinjana vyinshi buyobora igihugu. Izina ryiwe riguma rivugwa igihe cose havuzwe amateka y'Uburundi. Ubwami n'ihinduka ryagiye rishikana igihugu muri repubulika. Ku bantu bamwe, Ntare wa gatanu ni ikimenyetso c'ubumwe n'amateka y'igihugu. Ku bandi ni umwe mu bantu bagizweho ingaruka n'ibihe bikomeye vya politiki vyaranze Uburundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu hamwe n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi. Nguyo rero Ntare wa gatanu Ndizeye, umwami wa nyuma w'Uburundi. Ubuzima bwiwe bwari bugufi, ariko amateka yiwe yabaye manini cane kuruta imyaka yamaze kw'isi. None wewe ubona ko iyo Ntare wa gatanu aza kuguma ku ngoma, amateka y'Uburundi yari kuba atandukanye? Tubwire iciyumviro cawe mu gice c'ivyiyumviro. Ntimwibagire gukanda like, kwiyandikisha kuri Kivora Media no gukanda akayunguruzo kugira ntimusigare inyuma y'ibindi biganiro ku mateka y'Uburundi. Murakoze cyane kubana natwe. Mwari kumwe na Venusta.